Mu gihe isi yose yugarijwe n'ikiza c'umugera wa corona ikaba iriko ifata ingingo nyinshi zo kucikingira harimo guhumiriza abanyagihugu kuguma mu ngo, kugana imbibi ibihugu bihana, umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, urababajwe no kubona abategetsi b'u Burundi bo baraje ishinga no kwitegurira amatora nk'uko atacigeze. Ingingo yafashwe yo gutekanya gukaraba mu bibanza bihuriyemwo abantu benshi ntacimaze yonyene turavye ko ico kiza kirandagata. Turabiye ku bindi bihugu corona yamaze gusasika inganda, umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wagira uti leta y'u Burundi yoza ititaronegwa mu gusunika ibikorwa vyose bijanye n'abatora bituma abantu bahurira mu makoraniro, mu gutegeka abajeje intwaro ku nzego zose guhimiriza abanyagihugu kubahiriza ingingo zo kwikingira nk'iz'isuku no gutegerana cane, ikongera ikemerera korohereza no gufashanya n'abahinga n'abo yifata mu mugongo mu kubiha uburyo bwo gukinga iki kiza. Birababaje rero kubona umushikiranganji w'amagara y'abantu kurwanya sida ahagarika ubutarari inyigisho zariko zihabwa abahinga bopima ico kiza zariko zitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi yose, mu gihe Burundi bufise ikigo kimwe rudende n'abahinga bake cane bo gupima uwo mugera. Umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urababajwe no kubona ubuzima bwa bene Burundi utagira agaciro kuko bwashize inyuma y'ibiharuro vya politiki. Umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uratabarije kandi abari mu mabohero. Muri raporo y'umukuru w'umugwi wigengeje w'agateka ka zina muntu yashikirije inama nshingamateka ntiyahishije umwotsi kuko inzu yarahiye. Yabwiwe abatowe n'abanyagihugu kubaserukira ati muri Kigarama 2019 amabohero yagenewe kwakira imbohe 4,194 agerekeranijemwo imbohe 11,164. Ni ukuvuga ko ikibanza cagenewe umuntu umwe kirimwo abantu batatu. Ati muri abo bafungwa hafi igice cabo ni ukuvuga abantu 5,224 bafunzwe umunyuro w'agateganyo, bisigura ko barindiriye gucibwa imanza. Aho twokwibutsa ko imbere y'umwaka uhera umukuru w'igihugu yari yafashe ingingo yo kugira ikigongwe no gutezurira abafungwa bamwe bamwe, mbere n'umugwi uje kwihweza abo iyo ngingo yoba yerekeye urashingwa. None ga yemwe umushikiranganji w'ubutungane yobarindira iki kugira ngo ashire mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igihugu? Harageze nimba hatararengerana ko hogabamwe abantu bari mu mabohero mu kurekura abagiriwe ikigongwe no mu gutezurira abari hafi guheza igihano baciriwe, abari mu zabukuru, abagwayi n'abo bose bafungiwe imvo za politike. Mbere ko abakozi b'amabohero bakora bataha, umunsi ikiza ca corona kizinjira muri ayo mabohero, abantu bagerekeranye ko ntikizosasika inganda. Umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urahamagariye leta ngo yibuke amabanga ijejwe ku banyagihugu, nibamenyeshe itakibahishije kandi yamiza ivyo vyose bijanye n'ikiza ca corona nuko vyifashe mu Burundi, inafata imigabo n'imigambi yo kuzitira rikirandagate mu gihugu. Umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usozereye usaba ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi yose kudacika intege kubera inzitizi z'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida. Guma kwibanga ry'iteka mwashinzwe n'amakungu ryo gukinga amagara y'abantu mu gihugu murimwo, kuko amagara niryo tunga, niko kazoza kaba mu gihugu. Uno musi ho gukigikiza ca corona mu gihugu kimwe no gukingira ibihugu bibanyi n'isi yose. Ako n'akamo k'umuharo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko kuri uwa mbere mu mwaka wa 2020